Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Katuduze ibiganza duhane bwakeye mu izina rya Yesu. Imana nishimwe. Ndanezerewe cyane kandi ibintu byose bifite impamvu. Imana ishimwe. So kwinezereza ariko ndanezerewe. Imana ishimwe. Nezerewe ubwa mbere nuko naje mu ishengero nyene rinezerewe. Nabyo ni byiza. Ariko nabonyemo n'uruhande rw'abaseriye. Narubonye. Imana ishimwe. Amen. Nkuko umwongere yabivuze, ni kujya nyene yabivuze ndi wa wundi. Imana ishimwe. Ndumu papa ndubatse, ubakanye n'umugore umwe mwiza cyane. Imana ishimwe. Rero twagendaye n'abana batatu kuko twabagabuye na madamu bamuherekeza bamwe ku iparuwase wacu, abandi baze tujane. Imana ishimwe. Nagendaye na timu ya media, tukaba tunezerewe ingene mwatwakiriye. Imana ishimwe cyane. Igihe duherukana hari kera nyene Imana ikiriki yatunganya ibyacu ngira ngo tevyari bwamere gutya. Imana ishimwe. Ne twongeye guhura twese tuvije dushimira Imana yongeyeko. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Shimiye ishengero ryose muri rusange. Nicaye ndihweza nditegereza impande zose uretse ko ntagira amaso y'inyuma gusa, ariko nariko ndumva nicura nk'abantu bari nyuma yanje. Imana ishimwe. Haleluya. Nagize igicapo ca kera gose. Akazi ka mbere jewe nakoze nabaye mustantere w'ikambi y'impunzi Igihinga hari Mwaro. Rero rimwe na rimwe sinari bwakizwe, ariko hari ukuntu indirimbo zanyu zahora zimpamagara, kaca mu rusengero nk'utembera nk'umutware nyene w'isengero, ariko gutembera bikavamo kuhaguma nkicara nkumviriza. Imana ishimwe. Noneho bimviramwo ibi mubona byagiye biba ukunyene. Yesu ashimwe. Nababonye nkabona musa nabo. Imana ishimwe. Nkabanezererwa. Igihe cyose ndeye ku kazi abatama n'abatamakazi babo hari ukuntu bambona ntibampamagare mu standard, bakama ngo uri uwacu. Tivyo nibiki. Ngo nyine ngo uri uwacu. Kandi nyene ndi wanyu nyene nuko nyene nta kundi. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi twabanye neza. Hirya y'ejo numvise telefone ndavye mbona niyo mu Bubirigi ngo nitaba umuntu afise ijwi nk'iri rya bamama banyu. Imana ishimwe. Ampamagara ngo mustante. Vyo mustante bijemo gute? Ko ntaherutse kuba uwo muntu. Aranya ngo ndi wa wundi ntaho. Ngo wa wundi ngo umupfakazi ngo yaba hariya ngo muri efu nimba ari 4 bya bintu mugira hariya nte. Ngo nyine ngo naho ranza nkubwira ibingoye ngo ukampa makanaki. Kandi naze tanze Imana imbabarire. Imana shi. Haleluya. Ati wangiriye neza ntinyoko. Nakugiriye neza nariko ngira ibitari byo. Atoya wangiriye neza. Ati none Imana iguhumugisha. None kuza ngaha ni nko kuja imuhira. Imana ishimwe. Nico gituma nja kuvuga ntitega mu majambo ndi nko muhira. Imana ishimwe. Shimiye indirimbo mwaririmbye. Maze iminsi naguze CD shira mu muduka. Ni CD y'abaririmbyi nyene bari imisaya bagoye, ariko bavuga vyo. Ni CD y'abantu bihangwa biyemeje. Iyo turi kumwe na madamu muduga arambwira ati ariko izo ndirimbo zikubahe. Nta radio nimwe turazumvamwo, habe n'ahandi hose ni wewe wenyine uzivira. Ndaje ntijenda zirondera. Imana ishimwe. Ariko iyo ndirimbo rero inge nivuga
nsanga ndi muririmbyi atari na mwiza, ariko ivuga iby'amarira kandi ikarangira atabyizigira ishizemo. Iyo ndirimbo iragoye. Ivuga ni korari yitwa ngo abiyemeje yo mu Bagorozi. Ivuga ngo iyi si twayiririyemo amarira menshi, iyi si twayigiriyemo ibihombo byinshi, twabuze abantu tubura n'ibintu, mana uzaturinde igihombo cy'ubugingo buhoraho. Ntiwombaze igikurikira, ariko urumva nyene twararize kandi menshi. Amen. Twayiburiyemo ibintu, aho umuntu wese yohaguruka akavuga ibyo yaburiye muri iyi si ni byinshi, hajamo n'abantu noneho. Amen. Haleluya. Ariko noneho aravuga ngo uzuturinde ntituba abahombe b'ubugingo bugira gute, buhoraho. Ariko hagati yaho, hagati yuko tukiri ino no gushika mu bugingo buhoraho, nta kizigiro yashizemo. Urumva nukubandanya turira mpaka tugezeyo. Aho hantu narahageze ndiyumvira, ndavuga nti none umwanya tukiyo turagenda nta kantu yo bari gushiramwo. Imana ishimwe cyane. Ngo kadukomeze intege tubandanye nyene nukurira twongera tubura duhomba ariko nagaze hano ndanezeye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bakubisemo akantu nabo baririmbye ngo amosozi ngo yatubereye ibyo kurya ku murango no mwijoro. Umva izo mfungurwa nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko bajya kugobekamo akantu nyene ko muri Yesu rimwe rimwe agenda aradusaidia, akajira araduhindurira rimwe rimwe tugacishamo no gutwenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baririmbye kandi baririmba neza. Ngo mare ndahengamye ku musaya mbaza revera hano, ni Reverend Bishop. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Navuga nti iyo ndirimbo kuri Kivu bayiririmba uriya mugabo akavuze kidari neza, ni kubera iki? Ati nyene ujya iri karayitera ni madamu wiwe. Imana ishimwe cyane. Ndavuga nti nabimenye. Uko kuvuza kuri mwe kimenyane nabyumvise. Yakoresheje kimenyane. Ariko Imana ishimwe ko twese twavyungukiyemo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusoma aya majambo. Amen. Hama twumva icyo mwemwe w'Imana tubwira. Ariko icyo tutobeshanyaho, habe nubwo umunsi wowe uri kuratwenga, nubwo wowe umerewe neza, nubwo wowe urya gatanu ku munsi, ntiwibagire ngo iyisi turimo ngo nta marira arimo. Iyisi rimwe amarira. Kandi aho nabonye bicangiye abantu barira bose. Abakene bararira, ayabo nyene y'ubukene. Imana ishimwe cyane. N'abakire bakarira, bakaba mu nzu ya marubre y'amakaro meza sumbaya. Imana ishimwe cyane. Ariko hagara kuyakoropa bakayakoropesha amosozi. Iyi si irarira. Imana idufashe. Amen. Dusoma amajambo tubona muri Kuvayo 23, dusome kuri 22. Bashaka duhere kuri 20 tugeze kuri 23. Abango ngira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira, abashikanaho nateguye, muzomwubahe. Kuvayo igice cya 23 guhera ku murongo wa 20. Naho arabango ngira ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira, abashitse aho nateguye, muzomwubahe, mumwumvire,
ntimuzomugararize kuko atazobaharira ibicumuro byanyu kuko izina ryanje riri muri we. Ariko nimwamwumvira vy'ukuri mugakora ibyo nzovuga byose, nanjye nzoba umwasi w'abansi banyu, nzogwanya ababagwanya. Kuko uwo mumarayika wanje azoje imbere yanyu gushitsa no mu Bamori, mu Baheti, mu Baferizi, mu Banyakanani, mu Bahiwi no mu Bayebusi, nanjye nzogenda ndabahonya. Amen. Dusimbire kuri 70 havuze ngo nzotuma igitinyiro canje kibaje imbere, nshivutu abantu bose muzoshikamwo, ntume abansi banyu biruka babahunge. Aya majambo ni meza, Imana ishimwe cyane. Turabe muri guharura naho muri rwa rurimi nyene rusa n'ikirundi ni kubara. Kubara 23 nahone ku murongo w'11 n'uwa 12. Maze Baraki abaza Baramu ati, unkoreye ibiki? Nakuzanye kumvumira abansi, none urabahezagira gusa. Aramwishyura ati, mbega sinkwiye kwirinda ngo icyo Uhoraho anshira mu kanwa kiba ari cyo mvuga? Gusubira mu byagezwe. Naho imbere gatoya kuri 20 umurongo wa mbere. Nimwaje mu ntambara kugwanya abansi banyu, mukabona amafarasi, imikogote n'abantu babaruta ubwinshi, ntimuzobatinye, kuko Imana yanyu yabakuye muri Egiputa azoba ari kumwe namwe. Tuvuge ngo amen. Yosuwa tugenda duheza. Yosuwa kuri 21 hari amajambo yemeza neza ko Imana yagendeye inyuma y'ijambo ryayo igashitsa icyo yari yarabasezeraniye. 21 kuri 44. Uhoraho abaha impore impande zose nk'uko yarahiye basekuruza muri byose, nta muntu n'umwe mu bansi babo yigeze kubahagarara imbere, ariko Uhoraho yagenda atanga abansi babo bose mu maboko yabo. Tuvuge ngo amen. Abaroma 8:31 tuzoba duhejeje. Abaroma 8:31 hari ijambo musangwe muzinzi ko murifise ku mutwe, ariho gusoma nabyo n'umuco mwiza. Imana ishimwe cyane. Haravuze ngo ko bimeze bityo tuvuga iki? Ko Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Yemwe Imana ishimwe cyane. Kwako turavuga ngo tugeze mu gihe kibi, mwisi igwiriyemo abantu b'imitima mibi. Sinzi kwaho iwanyu bariho, ariko twebwe aho tubaye duherereye barahari mwene aba bantu b'imitima mibi. Imana ishimwe cyane. Bavize imitima yuzuyemo urwanko, yuzuyemo ishari, yuzuyemo inzigo, yuzuyemo n'ayandi mahano nyene n'imigabo mibi bagira mu mitima. Abona abantu tubana hano mwisi, Imana turabarire cyane. Ibyo rero kenshi bigatuma umuntu asanga azungurutswe n'abansi. Abansi bamuzungurutse, ugasanga harimo n'abatari yiteze ko bo mwasi kubw'uburyarya bwinshi. Imana turabarire cyane. Ugasanga ari kumwe n'ababisha bamwimbira icyobo mu ijoro, ariko kumurango bakamuramutsa ngo wirirwa amahoro, ngo ndagize bwakeye, kandi baraye barimbawa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ugasanga harimo abakwifuriza ibyago. Abantu benshi ugasanga muri no minsi babayeho barondera aho bohungira abo bantu.
ariko wo bahungirahe. Imana ishimwe cyane. Muri iyi si ntaho woja ngo ntubabone, ntaho. Imana ishimwe cyane. Ariko nja kubaza Imana navuga nti wa Mana we, aba bantu ivyabo bizogenda gute? Imana ishimwe cyane. Amen. Niho nagwa kuri amajambo twasomye yo muri Kuvayo. Umva rero ko Imana ivuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ku bantu musugarejwe n'abansi, ku bantu musugarejwe n'ababatega imitego, ku bantu musugarejwe n'ababarementaniriza, ku bantu musugarejwe n'ababatuka ibyo mutari. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana yavuze ngo ngira nume umumarayika imbere yanyu, azobazigama mu nzira abashikane aho nateguye ko muzoshika. Burya ntitukiri muri marsha sur place, dufise aho Imana yateguye tuzoja tugashikayo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana itanga itegeko iravuga ngo uwo mumarayika wanje muzomwubahe, mumwumvire, ngo ntimuze mwigere mumugarariza n'umunsi n'umwe. Imana ishimwe cyane. Ico gihe nimwabishobora, Imana yasezeranye ivuga ngo nanje azobaje imbere. Haleluya. Ngo abarenganye, nukuvuga ngo abajabutse ahari abansi, mu Bamori, mu Bayebusi, mu Baheti no mu Banyakanani, ajya amazina y'abansi bawe bose. Yavuze ngo niwumvira gusa. Haleluya. Ugashikaho bari, tuzohunga, tuzoca pembeni. Umumarayika azoje imbere, nawe ugendere inyuma yiwe, uhajabuke uhagende. Ariko nkunda kubaza, Imana ishimwe cyane, abantu mugira ubwoba bw'ubusa ko twavutse abansi bariho, ba data na ba mama babanka, bakabatuvyariramo, bakabatwonkerezamwo, tugacukira muri bo, tukabagaho bakuru, natwe tukavyara, tukaba tugira dushingize bakiri ngaho. Uribaza ngo vyagenze gute? Amen. Haleluya. Nuko Imana yaturinze imyaka. Mwana ziviwe. Nubu rero nubwo wohura nibikomeye, subiza amaso inyuma. Sijya mbere muhuye. Iyakurinze ivya mbere iracari kumwe nawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana iravuga ngo nanje ngo nzogenda ndabahonya. Ega Imana iyo wamarira rimwe igenda ihonya bake bake aho ugeze, ikura mu nzira. Washika imbere abandi igakura mu nzira. Imana ishimwe cyane. Ugira uramira ngo abansi ufise uyu mwaka niba wari ufise mu mwaka uheze, harabahevye. Imana yakuye mu nzira yahoneje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo nzogenda nanje ndabahonya, ngo nzotuma igitinyiro canje kigire gute? Kibaje imbere. Mutama umwe twahora turagirana inka kera turi ubwana buto buto, tukumva abwira umuhungu wiwe ati mwana ati kugira abansi vyovyo uzomenye kuzobagira, atariko ico wogwana naco bazokwanke ariko ntibagusuzugura. Ico kintu bacumva, umuntu akakwanga ariko mwahura ntagusuzugure. Biraryoshe no kwangwa n'umuntu ariko mwahura bikamanana ko kwiza izina, kuko kwita izina ahakwita mutama cyangwa ngo nyakubahwa, akakuramutsa ukarengana, wamara kugenda agasigara muri yayandi atigikanya kiraho nyakugira ukunyakugira. Ariko muri kumwe tiyo tobora ijambo na rimwe. Imana ishimwe cyane. Ati bazokwanke ariko ntiwemere ko bagusuzugura. Imana ishimwe cyane. Imana yavuze ngo nzoshira imbere igitinyiro canje, ngo kibagenda imbere aho uzoseruka bakuba, hanyuma wirenganire bakuvume wage. Mugabo bamaze kugira bati uri umutama. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Waraziviwe. Ngo nzoca ivuto abantu bose bitwa abansi banyu biruke babahunge. Imana ishimwe. Nigeze kumva sinzi ikorane twarimwo, hari umugabo ngo yari umurozi w'ikongo, umurozi, kandi ariko yashingiye ntawe ukamwitegereza, yasa nuko ngira tiyari bwabo kiruke nka neza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero yari katubwira ingene abadayimoni baduhunga iyo batubonye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero wewe uburozi yari afise, Imana ishimwe cyane,
ngo yari yaramize inkoko ayimiribona kujya nyene na mubi n'ibikaragashi kwa kundi. Iyo nkoko ngo niyo yari antene bakominikana n'ibidayimoni biri muri we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Noneho akatubwira ngo igihe cyose ahuye n'umukristo wa kweri Imana ishimwe cyane. Muzi yuko wanditse igitabo cy'Abaheburayo yavuze ngo abana b'Imana yatugize imiriro, abamarayika nabo ibagira imiyaga. Imana ishimwe cyane. None ngo bahura n'umuntu yatambukana Bibiliya nawe ngo numuroza akomeye cyane, ngo inkoko igakomera induru muri bikavuga ati hunga have hushinzira genda duhuye n'ingorane, ariko we yabona akabona umuntu ariko inkoko bwaburozi buri muri we ngo kigasara ikavuga ati hunga kubera iki? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abantu Imana yabashizemo ububasha n'ubushobozi bwayo, abansi barababona bagacika ivuto, kandi bagacika ivuto. Ntukankamye, ntunabatutse, ntukubise na pompaje ngo bakubite awapi. Imana ishimwe cyane. Ariko bakubona gusa bakumva uratinyitse. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ngo zoca ivutu abantu bose bitwa abansi bayo nibababona babahunge. Hari abantu mushaka guhurira mu nzira cyangwa bamenya ngo araje guca ngaho, iyo nzira bakayiheba bagaca ahandi. Nicyo nacyo ni cyiza. Imana ishimwe cyane. Yavuze ikindi kintu gikomera avuga ngo nzorekura amavubi ngo abitangira imbere yirukana imbere yanyu abansi banyu. Ariko Imana ifise abaparakomando b'ubwoko bwinshi. Amavubi uzirya vubi rigenda riduma gutya ritumva imvugo y'abantu ryibera hari aye mu kimamara rizi iteko rivuye ku Mana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yigeze kubikorera Yosuwa yaragwanye intambara nyene imwe mbi ngo nyene Imana yavuga ati uyu muhungu agwana neza ntagwana asubira inyuma pe. Noneho ijuru ngo rikora inama yavuga ati tumurungikire umusata. Imana ishimwe cyane. Ngo bamurungikira ramforo y'amavubi. Amavubi rero cyakora niki nukuja kudoma babansi bakwinyegeza utakibona hafi. Imana ishimwe cyane. Ngo bari birutse baje kwinyegeza mu mashamba. Yosuwa yarasimye amakabura barasa. Imana iravuga ati ubwo nabonye urugambo rwana. Haleluya. Ubwo nabonye ingano rwana ukagwanira mu nkinzo yo kunyizera gusa. Reka nkurungikire umusata. Ngo amavubi akoroka mu biti iyo binyegeje. Haleluya. Ngo aramanuka umwe wese yinyegeje ari domo muna kiruka gashera ari domo imboyi zirabamara. Ngo rero ya mavubi arabakumakuma bose bagarukana mu rubuga rw'intambara. Yosuwa barasimyambi bose bacika imihindigiti. Imana izoba dutumira amavubi wa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo nzotuma amavubi. Imana ishimwe. Haleluya. Abantu b'Imana n'imivumo naho abantu bokuvuma ntiyo gufata. Ni wapi? Imana ishimwe cyane. Erega vyigeze gushika ntimubizi twabisomye hariya mu gitabo cyo guharura. Uyu mugabo Baraki yazanye Baramu yanse ubwoko bwa Isirayeli aburuka bugenza, ariko amenya ngo hari umugabo ngo ijambo rimuciye mu kanwa ngo riratongera afise ijambo ry'ubumara. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Aramubwira ati ndaguha ibiguzi ngo ino bamvumire gusa, nimba ubavuma bakamugara, nimba bogwara urukushi cyangwa sinzi uko yabavuma, ariko ngo aze ahaturutse hose Imana igafata ururimi rwa Baramu ikaruvugisha ibyo atashaka kuvuga. Yavuga ati muraka, yavuga ati muragasarira, ati murakagwira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Noneho ngo birirwa muri ibyo, ariko uyu mugabo ngo kumugora mu gatariko yewe ibi bintu uri kurankorera nibiki ko bitari byo biri muri kontra twasinye nakubwiye kubavuma, none wahire mu gitondo uri kurabahezagira. Ngo arahindukira nawe aramubwira ati yewe erega se jewe no bigenza gute jewe, ahubwo nkwiye kumvira icyo Imana itegeka igashira mu kanwa kanje akaba ari cyo mvuga. Imana ishimwe cyane. Nico gituma bakwifuriza nabi kenshi amenyo yabaheze mu kanwa kubera bakubona bakayarya yose. Uzi umuntu akwifuriza gusonza bugaca mu gitondo muhurira ku irembo ugiye kumena umutsima waraye mu cibo. Ubutsima bwaraye ugiye kubumera nawe areka avuga ati barakicwa n'umunanu barakagira ukunuku. Ubutumbi burabishe. Imana ishimwe cyane.
noneho akamahura na mukawewe atazanye indagara ahubwo azanye imisoso bavanye ku isoko na mukiwe yashika muhira akavuga ati yewe uzi wa muhutwarara turavoma tuvanye ku isoko nazanye amarara azanye inyama. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero aramwishyura ati mbega sinkwiye kwirinda ngo icyo urashira mu kanwa kibe ari cyo mvuga. Nta jambo ry'umuntu ryonesha iry'Imana yakuvuzeko. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yatanze ikindi kintu yavuze ati mwebwe nimwaje kugwana n'abasi banyu. Haleluya. Mukabona babasumvye ubwinshi, mukabona bari ku mikogote, mukabona bari no ku mafarasi, timugacika ivuto. Haleluya. Timugatinya abasi banyu ngo nuko babasumbije ubwinshi, ariko muze mwizigira Imana gusa. Imwe yabakura muri Egiputa ikabacisha mu kiyaga gitukura, ikabaha amazi avuye mu ibuye atatwiye y'umudagi yakoresheje. Iriya Mana si danje wa. Imana ishimwe cyane. Gukubita guca gusa amazi akaza. Arababwira ati mureke. Imwe yabaha inyama mu bugaragwa izo biri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nico gituma hari gihe abantu benshi bakunda kwihenda bakabona abantu ngo ninyakame ngo nibake bakibaza ngo bo bayongomeza umwanya mutoya. Tivyo kunda. Iyo bizigiye Imana bagera ngaho gusa bakiraramira gusa bakarihimbaza Imana. Imana ikagwana urugamba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Igihe Yehoshafati yatewe n'amahanga mukikuje mu bisanzwe yatwara ihanga rito. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mugabo kubwica Imana yamuvuzeko amakuru amaze kumushikira akavuga ati wagoswe impande zose. Yehoshafati ntiyabwiye abasoda ngo basohora amaburende ngo bazana bazi guca ku migozi abantu bazi kugwanisha imbugita ngo bose batonde. Wapi. Yavuze ati abakomanda n'abo mutwara bose duhurire mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arapfukama aravuga ati Mana uri mu ijuru. Amen. Igihe twubakiye ingoro yawe twe tuyigushikiriza hari amajambo wavuze. Waravuze ngo ibyago n'ivyadutera, abansi bakadutera, inzara ikadutera, ingwazi ikadutera, tuzoza dupfukame hano tuguhamagare nawe uzoza utugwanirire. Aramubwira ati rero ngaba ariya baradukikuje. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana iri mu ijuru iravuga ati yemwe ayo majambo narayavuze. Haleluya. Bwana ziviwe. Nico gihe rero uvugishwa n'Imana, Imana iravuga ati yewe vugishwa. Aravuga ngo yewe Yehoshafati. Imana ishimwe cyane. Namwe b'Isirayeli muri kumwe nimuhumure kuko intambara si yayo. Intambara ni yaje. Haleluya. Yaba marayika bavuye mu ijuru baramanuka abandi bariko baririmba bahimbaza Imana. Imana yokipa abansi barayinega abantu abasirikare bose barabica babansi ngo baje kuraba ibyabaye. Haleluya. Ngo basanga bose n'imirambikango n'imivyimbiraho. Imana yarangije urugamba. Imana ishimwe cyane. Imana rero uwo munsi itanga itegeko yari yanezerewe uwo munsi nayo. Imana ishimwe cyane. Niwo munsi numva Imana ibwira abantu gukura mu mifuko kwiba. Yarabarada ati basha ibyo bisoda byaye bije kubatera mu mifuko bafise inzahabu abandi bafise utubuye bafise n'amafaranga meza mu basope mu yatwaye. Ngo barabasopa pe. Imana ibahagarikiye ati mu basope ibintu byose mujana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Rero nta kintu na kimwe cyotuma umuntu atinya. Twumvise ijambo revura dusomeye kare Imana yabwiye Yosuwa. Yababwiye ngo shikama ushira amanga kuko ari uzoshikiriza abantu igihugu nasezeraniye basekuruza. Haleluya. Kandi mu nzira hari abansi bose bamwe twagera tuvuga, ariko twasomye ijambo rivuga ngo uhoraho abahimora impande zose nk'uko yarahiye basekuruza muri byose. Yagiye abaneshereza gushika abegurura cya gihugu akensaramwe amahoro n'umutekano kuko yari yaravuze ngo nta muntu n'umwe azokwigira abahagarara imbere. Nta mwansi n'umwe azokwigera abahagarara imbere kuko Imana yari kumwe nabo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero Paulo yabajije ati none tuvuga iki?
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ko bimeze gutya tukaba dufise uhakika neza ivyemezo turabifize neza. Haleluya. Nuko uhoraho ari mu ruhande rwacu turacashugurika tubabayika ku byabazi gute. Imana ishimwe cyane. Uwo tugwanya yobande Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uzi kuri kumwe n'Imana ijana ku ijana wo kugwanya yobande ninde? Dawidi baragiye baramubwira bati Dawidi abansi bageze kwiremba kandi barakaye umujinya bazaye n'utadusika. Imana ishimwe cyane. Dawidi ngo yibuka ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Aho gutora inkinzo n'amacumu Dawidi aja mu cyumba gikuru akura ibutura akura n'agafurani yinjira mu mashuka no mu kirengeti ariryamira ngo buce mu gitondo atora inanga aririmba Zaburi ya 4. Imana ishimwe cyane. Ngo kuko namenye kuhoraho ari wampa amahoro ngo nicyo gituma nzokwama ndyama ngasinzira ataco ninona. Abakinda bakinde abaroga baroge abagomba kuniga baze ari kwiconze kimwe gusa ubwo nabimenye sinzoreha gusinzira. Wiyumvira umuntu w'umugabo ayoboye igihugu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Eta majoro yamaze kumubwira ati twatewe byakomeye hano turindiriye ko mandema yawe tumenga dupanga urugamba. Dawidi ngo azimya radio imwe bavugira ko. Imana ishimwe cyane. Azimya n'ibindi byose bamuronderako. Yinjira mu itiro rya mbere yinjira mu rya kabiri mu gitondo buraca baza kumwe ati ko tukirindiriye woda zawe nikatire kareka narabimenye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubwo uhoraho ari wampa amahoro ntimugasuye kuntesha itiro mumbuzi ijoro ryiza mw'abansi bateye mureke batere. None ntiyavyutse bisubije inyuma ninde yabasubije inyuma wapi? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari ikintu kimwe nigeze kuvuga maze kibwira n'abandi. Umunsi umwe muhira iwacu haci imyaka nkingahe. Imana ishimwe cyane. Umukozi arampamagaye mu ijoro ati patron hisabwe ati kwidirisha hari umuntu ameze gute. Ati umuntu nyene ariko agira ibintu ntivyibiki atari kararoga n'umurozi ati tumufate toya ibaza murinde gatoya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma rero ndavyura sheri wanje tivyuka ico nkwereka. Imana ishimwe cyane. Dukuma karidu urabona ibiyo vya kino gihe uri mu nzu arabona uri hanze barabana gutya ntamubone wewe. Imana ishimwe cyane. Namwari gihanze tari bariko riraka we ntiyokubona. Yambaye ibihunda yambaye magunira yambaye amasashi ibintu byose ari nshakara. Hanyuma rero turabyuka turamuraba tuti none tugire gute. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Madame ati dusenge. Dusenge wasaze. Hayo ati dusenge ntoye. Tigihe twaje kujyama titwasenze. Ati twasenze. Titwitwikirije amaraso ya Yesu n'ibiganza bibiri by'Imana tugahamagara n'abamarayika n'inkota ngo ntibazibagire bazizane badukikuze. Imana ishimwe cyane. Iturinda abarozi turinda abasumi turinda abicanye ntitwasenze. Ati twasenze. Ndakubaza aya mbere tuyanire tuyahebe dusenga ya kabiri. Ati none ntekareka titwoba dusenza y'ubwoba tikoba ari ugusenguka koba ari ubwoba butumye dusenga. Rero ubwo twasenze Imana ishimwe cyane. Haleluya. Enda ngo twisubire mu kirengeti twisinziriye hanyuma turiryamira. Umukozi uzaguhagara guhamagara ati niwe tugire gute ntimureke niyaheze ibyo bintu arimo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mumureke yigire ati nitumufate mureke yigire. Arakora buraca tuvyuka tubiri bazima kwa kundi nyene none umunsi turatema ariko Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abantu bagira ukwizera guke. Ninde yo kugobotora ngo agukure mu maboko y'Imana yagufashe gutya. Haleluya. Bwana ziviwe. Rero hari igihe kenshi abantu bababayika bakarara bataryamye
bakabura akayabaguhu kujya babironse, bakabura umunezero, bakagumana ikintu cy'ikiniga ku mutima kubera abansi gusa. Imana ishimwe cyane. Kubera imigabo y'abansi. Ariko iyo uzi kuhoraho ahagaze mu ruhande rwawe, urababazwa n'iki? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Zaburi ya 18 ijana 18 ku murongo wa 6 haravuga ngo uhoraho ari mu ruhande rwacu sinzotinya. Sinzotinya. Imana ishimwe cyane. Ngo none umuntu yoshobora kungira iki? Yoshobora kungira iki? Abantu beririrwa bababaye kabirwa ku misozi no hirya bavuga ngo dusengere turagowe tugize ibi nibi. Nimba hari umuntu adatanga imitwaro y'amasengesho ni jewe pe. Hari n'abazi wanje cyo mu biro bakerekwa bakavuga ibintu ati none ati ntisawa murakoze. Imana ishimwe cyane. Ariko icyumba nizeye niki mbanze yuko ntaco mfise na kimwe Imana itampaye, ntaco ndi na kimwe Imana itangize, ntaco nigeze nishoboza mu buzima. Ubwo ije yabinshoboje kanabinkora tukiri kumwe, ivyo birayiraba si business zanje. Ico nkora kimwe gusa nzoyizera, ndayizeze n'abandi, ndayivuge neza, nirinde kinyanduza imbere yayo, ibisigaye si ivyanje. Amen. Meruza kubona ka video aho abantu batondanye imihoro, abandi batondana ibihiri, baja ku musozi uraho baregagura ngo ariko kubita Satani. Mwarakabonye nawe. Ariko ibipfu biragwira mu isi. Nditegereza inkono ubuhiri bamwe bazaye n'imihoro n'imipanga bati turamwica tumurangiza. Bakubita umusozi. Ivyuya birabira abantu libarengerako barataha. Satani bayebegwa bamukubita. Kuko mu bisanzwe ugomba kumukubita. Uwo mukubitira muri wowe ko niyari. Imana ishimwe cyane. Akaba atawo kurimwo umukubita umukura. Imana ishimwe cyane. Hari mwemu iba mu bantu. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko icyo nzi kimwe gusa. Satani ugomba kumuhunga neza. Sukuduza ipataro ngo ugure ibirato bihwahutsa uzomubona wiruke. Oya. Ugomba guhunga Satani wegera mu bwiza bw'Imana. Uja muri adoration, ukaja mu masengesho, ukaja muri ruwanje, aho ubwiza bw'Imana bwamanutse. Satani ntashobora kuhegera. Wamaze kwinjiramwe umenya ngo iyi zone ndimwo ntashobora kwinjiramo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko ni wagomba kwigwanira ngo wiburanire ntawe uzoshobora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Isi turimwo ni isi igwanya ukuri, kandi ntiyoreka kugwanya ukuri kuko ikinyoma cyavyawe nawe ni Satani. Ngo niwe papa w'ikinyoma, ni papa kinyoma mu yindi mvugo. Imana ishimwe cyane. Ni pere w'amaraso neza, yaravuga ati niwe yacivyari yacikuriye mu nda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero isi iragwanya ukuri kubera se w'ikinyoma ayibamwo, kandi rimwe na rimwe bavuga ngo n'umwami wayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero hari abantu bazokugwanya atakindi bakuzizije kubera uvuga ukuri badashaka. Hari abagabo bakunda ko abantu bababwira ko ari beza bakomeye ibyo bavuga, ndetse ko ari nk'abarumuna b'Imana mu bisanzwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko wamubwira uti ibyo bintu uri muri kurakora sivyo. Ngira murabizi ayo Yohana yaboneye kwa Herode. Herode ntiyari yatwaye umugore w'abandi. Hari abantu muri no minsi bamubwira ati ubusambanye bwawe buzogukoza isoni, buzokugirira nabi, akararondera ingene akwica agukureho. Imana ishimwe cyane. Ariko turiko tugwana nimwe mu mbi tugomba kubwiza ukuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yohana yarabizi ko Herode ashobora kumugirira nabi. Mugabo Imana yari muri Yohana, yamutumye atihangana avuga ati uko bigenda kose nubwo hoba gupfa ukuri sindakurekura. Abwira Herode, kandi yari yamutumiye wa. Imana ishimwe cyane. Yari umushitsi mu bashitsi biteka kwa Herode. Ariko Yohana avuga ati Hero, ibi bigabo byose bigukikuje, ubu muranyoye umuvinyu muravyinye, abana bariko barakuvyinira abana b'ibitwarire wavyaye ku gahinga. Imana ishimwe cyane.
hanyuma nawe uvuga ngo umuntu wakomeye ukubahwa kandi uri gipfu cy'ikinyabya ni wo kwihana. Imana tubabarire cyane. Iryo jambo ngo rigwa nabo muhabara wa Herode. Buryo turiko tubwira abantu ngo bahebe ubuhabara, bahebe kurenga ibigo bubaka ingo zabo, tugira basa aho duciye hose. Kubera hari habo bisumira, hari habo bigaburira, hari abantu bagivya abandi kandi atari vyabo. Imana tubabarire cyane. Muzi vyamushikiye. Yabwira ati genda wa mwana we kubwo so avuze ngo aragugirira neza, musaba gahanga ka Yohana. Ariko iyo kado mwumva bagombe dufise yewe. Umwana araja kubaza nyina ati papa agomba kumpa kado, none ndamusaba iki? Ati mvise umwansi yitwa Yohani atagomba mwana ko tubandanya tubaho twaye twironkeye ikimanje macitwa Herode, none rero ariko avuga ngo kiduhebe dusubire twicwe n'inzara. Genda mubwire uti nimba ushimye kungerera neza, azana isahani yewe, isahani plato, ati nshirira umutwe wa Yohana ngaho. Bamujana mwibohero, abasirikare bamusangayo barawukata barawuzana ngo baranezerwe. Imana ishimwe cyane. Ariko nagenda kubwira Imana ntiwoyijana gutyo ngo uvuge ngo wayinesheje. Muzi ngane byagenze Herode, urupfu yapfuye n'urupfu rudapfa abandi bantu. Muzi yuko umuntu apfuye amara iminsi atarabora. Imana ishimwe cyane. Inyo zikazoza yarahambwe haciye. Ariko ngo munsi yari kuri stade. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko avuga ngo arica Petero nawe. Amen. Ngo kugira ngo abantu bamukomera amashi benshi. Ngo Imana ituma mu marayika, ariko ujya mu marayika wana ashobora kuba ari mu bamarayika bakina karate. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Kuko ingumu yamanukanye n'ikozi yakubise Herode tirabaho mu isi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yaramukubise imujabukana urupfu, imucisha no mu kuzimira abanzira muboza, aboneka ku ntebe ari inyozi tembagaroza. Iriya konzi nimbi arapfa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Uri mugabo twabonye n'uwitwa Ahabu. Hari umugabo yitwa Mikaya, muramuzi mwene y'Imura. Abantu bose baricaye baravuze bati nyakubahwa Imana iravuze kandi itavuze. Kandi dufise akaga muri iyi minsi k'abantu biri babeshera Imana ngo yavuze nawe ntaho baherukaniye nayo. Imana tubabarire cyane. Umugabo abantu ngo yavuze yambwiye ibi mbwiye biriya, abantu bakaja mu ngora. Imana tubabarire cyane. Abagabo baramubwira bati yewe amajana ne bose baje inama batubwiye umugabo akunda yuko tumubwira ibintu akunda gusa, tumushimagiza tuvuge ko byose ari sawa, kandi akaba tugaburira twimererewe neza, tuje twitesha aya makote n'uyu musosi, reka ahubwo tumubwire ko ari sawa, kandi agiye kwisuka kuri songo y'urupfu rumurindiriye. Imana ishimwe cyane. Ngo hagara ka Mikaya none mu gitabo cy'imigani. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bamushitse ko bamugisha n'inama. Imana ishimwe cyane. Bamugisha inama bagati yewe twese uko turamajana twamaze gupfundika ikinyoma tumubwira. Turakuzi ngene uteye we. Ubwo wewe ntuje kutwononera. Imana ishimwe cyane. Karababwira kati sawa ni munjane na mushikira ndamenye ivyo mvuga. Ngo gashikeyo baravuga ati nibi ati ndakurahiye. Ati jewe ndiko ndabona ko misozi. Haleluya. Intama zashwiraga zitagira umwungere yapfuye byarangiye. Ati wewe ndiko ndakuraba ntugaruka urapfa. Umwami ngo ararakara ati aturapfa. Ibi bigabo nubwo wabigaburiye bigahaga bikamererwa neza, wabihembye neza bikaguhenda, urapfa ituro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. No ngo arababara ngo acarabwira ngo nibamufate bamushire Amoni umukuru w'igisagara, ngo amushire mu ibohero, ngo azoza kumurangiza niyagaruka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uzutinya abagabo bafise connection yuzuye n'Imana wa. Imana ishimwe cyane. Ngo akivuga ivyo, haleluya, ngo yibuka ijambo Imana yigeze kumuvuga ko igihe yatuma Yesaya bahejeje kwica Naboti. Uri kurambwira ngo bamfunge uzogaruke kundangiza, hari ijambo Imana yigeze kuvuga ko ngo karihorera, ngo kamubwira kimwe gusa ngo niwagaruka unsanga hawewe ngo nzobanira muvugishwa ukuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
hari ijambo Imana yavuze kuri Ahabu aravuga ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Nabote niho nayawe tuzoyarigatira. Umuvugishwa Mikaya yari yamaze kumenya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo yaje kumwumvira yari kugaruka cyane ntaje ku rugamba, ariko asigamo pfunze ngo azomwisha agarutse. Ngo aragenda intambara irarumana, bamwambise ivyuma umubiri wose, bamwambise imihogote yose, abasirikare bamukikuje atanaho mwambi wo muturuka. Ariko ngo yari yasize akantu gusa aho ipataro cyangwa ibuturagira icyuma rihurura n'igipira cy'icyuma. Hano Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo intambara yasutamye hajya bugorovye igiri here. Ngo umwansi mo bariko baragwana, ngo aravye muri chargeur asanga asiganye urusoro rumwe gusa, urusasu rumwe. Aravuga ati uru rusasu rumwe nsigaje ubundi ho ndarutwara gukora iki? Kubundi intambara irangiye ndarushana. Ngo aca kugira ngo apfa kuraba yatumbereza atamuntu ari karanaraba. Ngo ararurasa. Umwami uragenda. Ngo kuboko kw'Imana kurawukatisha. Kurawukatisha neza, winjira mu mukogote no muri rwa rugabo neza indani utobekeranirizamo. Mukanya aravuga ati ndiko ndavirirana. Imana ishimwe cyane. Ngo baje kuraba asanga igabo cyageze gute? Cyapfuye. Imana ishimwe cyane. Dufise Imana igomba ko duhagarara mu kuri kwayo. Itirengeje ko dufise n'abansi, ari agomba kutubwira ngo ni mureme ndi kumwe namwe. Imana ishimwe cyane. Dufise ibintu by'ibicantege duhura navyo misi yose kugira ngo isi ntituyibwire ibirindiriye. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ariko icyo tuzi ni kimwe gusa, hagarara mu mugabane wawe, hagarara mu muhamagaro wawe, bwira abantu. Maze kumva igihe kimwe muri no misi hari ibintu byasose by'idini kandi rikomeye. Imana ishimwe cyane. Bariko barabwira abantu ngo ukuri kurahinduka ni kwamaho. Ngo ivyo twarigishije igihe kirekire ngo twasanze twaribeshe. Ngo nta muriro uriho, ngo ahubwo ngo abantu batubabarire, ngo twavuze ubutumwa bw'iterabwoba, ngo tubabwira ibitari byo. Ngo turi mu buntu bwinshi. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Ariko icyo tuzi ni kimwe gusa, nuko abantu bazobandanye bavuga ukuri. Reverend akubwira mwitegurire hamwe ryageze. Ihamwa ryageze. Nico gituma Imana iriko idutera intege ivuga ngo ni muhagarare. Hari umumarayika n'abantu bazobagendera imbere. Haleluya. Kandi nimwamwumvira ntimumugore ngo mumugararize. Haleluya. Ngo azobarongora bashikane aho nateguriye ko muzoshikira. Imana ishimwe cyane. Nico gituma abantu b'Imana agakiza turimwo saka imiregarego, saka umuyondi, saka gusimba gusa, hari n'igihe duhagarara imbere y'abasi. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko nubwo twobagira hirya no hino, bukagira babarementaniriza, muhagira bababeshera, babacafuza aho muciye hose, muhagarare mu kugororoka gusa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni wahagarara mu kugororoka, intambara zawe Imana izozigwana. Icyo izoguha ni kimwe gusa, nuko niyamaraho gushikana ku musozi w'insinzi izoguhagarika guha ibendera ry'insinzi ukariduza abansi babona. Imana ishimwe cyane. Uririmba indirimbo zo kunesha. Imana iri kirakora. Yohana yareretswe umunsi umwe Imana ngo ivize imiswara wa imiswara nka mweneye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo yeretswe ngo isi yose, ngo amahanga yose, amoko yose, indimi zose ngo harimo abamaze kuja guciriga urubanza n'abandi bamaze kwezwa nyene. Ngo abona ngo ariko abahanagura amosozi ku maso. Ngo abaza umumarayika bari kumwe navuga ati aba bantu ni bande? Ati ni babandi bavuye mu isi, ati bagiriye imibabaro myinshi, baca mu ngorane nyinshi, ariko ntibata Imana, ntibahakana ukwizera, ntibahakana agakiza, babana yabashingira intaho ukuri. Uno munsi rero baje Imana iri kibahanagura amosozi, kandi yabamvye ihema hejuru yabo, irabangwa izoba Imana yabo n'aba bantu bayo. Ivyo turimwe bifise ikiguzi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko ndakubwira aba batama turi kumwe bataja kurinda bagaca mu bihe bikomeye bakabita titwari gukizwa. Iyo ba Petero na ba Yohana nabande baje kwemera igiturire cy'abaroma
bakavuga ati ni mu bihebe mu bivemo turabareka bakemera. Uno munsi ntituba tuzi Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko nagenda kubwire abansi bawe aho baturuka hose, ntugacike ivutu, ntukababayike ngo uvuge uti ndapfuye. Reka kuvuga imvugo z'umunyentege nke, hagarara mu Mana ugumeyo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko Imana ituma umumarayika umwe gusa mu ngabo zo kwa Senakeribu. Iyo nkuru ni muyizi ngo haje umumarayika umwe rukumbi atagira uwundi muntu bari kumwe, ngo ijoro rimwe ngo aniga abasirikare babitojwe bakomeye 185. Wewe hari abantu bakwanka bagerabo ufise 185 bakwankira rimwe bo guterera umunsi umwe. Imana ishimwe cyane. Ariko umunsi Imana itabara ngo umumarayika umwe gusa yaraje arabaniga mu gitondo bagiye kurabasangana imivyimba n'imirambikanga. Dufise Imana iri mu ijuru, iza amarira yacu, iza imibabaro yacu, iza gahinda dufise, iza intambara tugwana, ariko nta na rimwe yigeze ibwira abantu ngo bizoba vyoroshe. Ico yatubareye ni kimwe gusa, ni mushikame, mushirama, ntimutinye, nzoba ndi kumwe namwe. Igihe cyose Imana ikubwira ati ntutinye ndi kumwe nawe, menya ko uri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nta muntu yigeze hamagara cyangwa mubwiye ngo ndagukunda ibyawe byose bizoba vyoroshe. Wapi? Iguha amasezerano ibisigaye kubwira ati ntutinye ndi kumwe nawe. Iryo jambo ntutinye muri Bibiliya ryanditse mu incuro 366 bingana iminsi yo mu mwaka. Nukuvuga buri munsi, umunsi wose uvuze intambara zawo, ariko uvuze n'ijambo ribubwira ngo ntutinye. Bivuze umunsi Imana ikubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Nubwo hoza amatangazo mabi ku bugingo bwabo, nubwo hoza imigambi mibi bakayicurukana yibonokana yisomera, Imana ishimwe cyane. Ariko hari Imana mu gihe ubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Haleluya. Ngo uzobajabukana ibacishe mu Bamoni, ibacishe mu Bayebusi, ibacishe mu Bahiwe, ibacishe mu Banyakanani, ibacishe mu ngero zose n'ibikunde by'abansi ufise. Uzocayo Imana iguciriye inzira urengane bakubona, nkuko ba Petero binjiye Yerusalemu kandi cyari kizira kuri bo. Mwari mubize ko cyari kizira? Igihe Abaroma baje gufata Isirayeli, hari agace kabananiye, agace k'Abazeruti, ngo kari nk'abahungu babagwanyi basara, ngo barakubitana imyambi n'Abaroma baravuga ati aha gace turagahevye. Nabo baravuga ati mwashe muraza kutubakoroniza, nti ako tuzobona mu muji tuzokamyoza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma nabo ba Petero iyo bari baravuga ati ntaco muzotugira, ntacyo tuzoza kurondera mu muji, kuko twegereye ikiyaga, tuzorya amafi hama tuyotse tuyirire, ariko ntituzoza mu gisagara. Imana ishimwe cyane. Ariko nakubwira umunsi Yesu yinjira mu gisagara, ba Petero bari kumwe bagenda babwira Abaroma ati mwari mwavuze ngo iki? Mwari mwavuze ngo tuzohashika, ngaho twaje rero turabe ico mutugana turi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sefiwe. Barinjira kubera iki? Yesu bari kumwe. Ico gihe nta Muroma ari kubafata, kuko bavuga ati twebwe turi kumwe na muzehe hano. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nico gihe abantu bakwiye kumenya nta hantu Imana yateguye kuzokugeza abantu boshobora kuvuga ngo ntushikayo. Nta hantu bokubwira ngo inzira yawe ntirengana hano kandi Imana yavuze kuzocaho nyene. Ico ngiye kubwira uno munsi, shikama. Ariko ushikamana gakiza mu mutima. Ushikamane umutima utakwagiriza ikibi. Ushikamane umutima wumva gushima Imana. Imana ishimwe cyane. Nimba wumva Imana ari wewe, ico ntokuremesha ko ni kimwe. Nimba uri manyanga, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nimba uri manyanga, wiva yanga mu vyaha, uvise umutima wasivye umeze nk'inkoni iteka, Imana ishitubabarire cyane. Ubuhungiro bwawe ni bumwe gusa, ni muri Kristo Yesu gusa. Amaraso ya Yesu ntaravura, ntaruma, aracoza n'ubareza ibyaha by'abantu. Imana ishimwe cyane. Amahirwe yawe naya nuko uduza ukuboko ukihana, ukavuga uti jewe Mana mbabarira, ndi umunyabyaha kandi mfise n'izindi ngora n'abansi barandondera ntibanjana, ahubwo unyemerere mpungire muri wewe. Imana ishimwe cyane. Nimba uhari ndarangije utarakizwa, utaramenya Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uvuga uti no munsi ibyaha birandemereye ngomba kubiheba nkizwe, duza ukuboko dusenge.
idugiza ukuboko dusenge. Imana iguhezagire, Imana iguheza. Badugije abarevera muce muzana musengera abantu, Imana ishimwe cyane. Ariko imitima nk'iyo y'abahizi ni Imana ishaka, ivuga ati jewe nubwo ngaragara nk'umuntu arambiye mu isengero, kise kintu umutima undega, akaha Imana ikibanza, Imana ikamwoza ikamutunganya, yamara kumutunganya ikamushyiraho ikimenyetso. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ahari hose inyonga z'Imana zikamugumako. Iyo yavuze ngo nzoba umwansi w'abansi banyu, ngo nzogwana babagwanya, insinzi iri mu kuboko kwanyu nimutagarariza, mukizera, mukubaha, hanyuma mukagenda nk'uko ngomba ko mugenda. Insinzi murayifise. Imana ibahezagire. Wino usengera abantu.